we na Bukuru hari nta kintu gihari uyo no mugore mwandike message I miss you ya miss ya uyo muhero mu Gasore namuhevye muragwaye abantu mbona mwivura mukundana na Gasore ngo nidukundana abuzinda ngo nuwabuzinda ngo arayiro arashobora kuvyara uwo byanse ko avyara arashobora kuvyara uwabuzinda arashobora kuyisamara vy'amakomedi yacu uwabuze ibintu byose birakora manager ubazani dufunguko ona Allo Mubona gute Allo Twashukuru sana mzee Mubona gute Mubaza ati ungusiki uyu mubaze ungusiki mbaza ati ungusiki Uzi Mzee tunashukuru sana sawa najenda bashi Esi ola bakunzi ba Sten TV worldwide muri gwa rukundo nyene muri bwa bumwe tubandanye gushikirana nkuko mwama mubikora sininda kuvuga menshi ko ndazi murabizi bisabwa ni subscribe share comment like n'ibindi bintu byinshi bigenda bigize narabemereye katana kimwe muzokugera mumburana ku Sten TV worldwide uno munsi twagiye kubaronderera bamwe mu bakomedi bariko barakundwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi nabo sabandi ni yamahasa ntituzi ngo tuza kuvugisha ngo ni toyi ni Bukuru ninde twumvise ngo bari ngaha muri shoot twe nta burofa tubasangayo ngaba murabona naba yeba fresh meze neza muri mukazi safi turabona ibintu si bibi twashaka kwanza tuganire gato tuhakanye gato dushobora kuganira mutama Gerrard twashaka kwanza tuganire gato kirakunda mugabo urabona ko turi mu kazi ndabibona kandi nakwe turi mu kazi kwa ni urumva mwebwe kazi kiwanyu kagende neza duhagarika kiwanyu 2 minutes rakwiye 2 minutes muraba nyene 1 2 3 kumenga hariho tutabona inde zebede aragwaye afise problème ya climatiseur agwaye diare abantu baguma banyandikira bambaza ziti zebede ari hehe zebede ijumbura ni zebede aragwaye mu misi ariko imirije gukira muzomubona agwariye mu bitari byahe abakunzi b'ibikorwa bye baje kumurara hopital makamba yitwa gute yitwa Brarud Gerrard Charles Makamba yes turi kumwe n'abakomediye basanzwe bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi bariko barabikora neza kwanza turahera kuri umwe kwanza yivugwa ari wo mugamwebwe muza kuzira rimwe muri babiri kuko sinoshobora kumenya ngo uyu n'uyu duhere kwa mutama Gerrard gira kajambo kwanza witamburishe ku bakunzi ba Sten TV worldwide ku batakuzi bakumenya kubatanzi nitwa Najibu yakoze ayo n'amazina nahabwe n'abavyeyi biwanje hama kuri akazi dukora benshi banzi nka mutama Gerrard kubera iki wahisemo kwita mutama Gerrard kandi tubona ukira umusore okay hariyo comedy nigeze gukina ndumutama ico gihe rero kubera ko nari umutama baca banyita mutama Gerrard Bukuru uyu mungu yanyise umutama Gerrard cyari ramfata rero gushika no munsi tuzigaruka ko reka tumanze duha umwanya abanabo bashore kwivuga kwanza mwe ni mu nyuma sisi meze neza sawa tumeze neza kuganira ni otoyi canke nujya biratugora kubatandukana nanje barancana ahanyu wo magambo ndiko ndavugana na Butoyi canke Bukuru nawe nturabamenya kugeza uno mwanya hari genda bamenya nike kandi subira kandi ngabibagirwa Nona abantu bari mwiki kaga presentation kanya haraka presentation shikijana haraka presentation ndabonye ngo yamahasa ngo sanga dasange wayibonye kuri Top TV general kabonye kaga presentation y'igihumbi niko nshaka rero mwipresenteko kajya ni amahasa dasange ndende ni amahasa twende twese ni amahasa basa badasa umesubusa ukanikira udasa
Ikindi ushaka. Ungutiki. Mutama Gerrard wabaye cameraman ryari ko dusigaye kubona na kamera mu maboko. Muri Mutama Gerrard official. Yes. Buri muntu arazi gukamera. Aha ni nkuko ndushe nza guhatoyi na abari badukamera. Abari bakamera hama muke mukina gute ko tubamenyereye mukinira ha. Afata selfie nawe nyine akacajamu. Mwari mu ari ukuntu urabona iyi kamera ushaka kugira uko. Kacu yugurura kaca wiraba. Mugaca mukina mwira. Ninde ashobora kukaba cameraman turakunda kumva ngo action. Ninde nawe muri ico gihe muri muca muvyimenyera mwebwe nyene. Sisi kumengura rambi. Action. Sisi kumengura rambi. Turarusha kuma mu gitondo ko turakora. Mu gatondo muri kumwe. Nibwo ntimuruhuka arega amasaha aragiye. Oya twe nturuhuka ari uko wafuye kandi nawe nyene witeguriye neza imbere y'Imana ni waruhuka. Mbega niwe Bukuru niwe Toyi. Ni jewe Bukuru entreta nkaba Butoyi. Uko unyumvamwo nuko nyene ndi. Nuko nyene uri Sisi Butoyi nuwa. Sisi yavuze yuko Butoyi atakimumenya. Butoyi nuwa. Mbega ivyo twama tubona niwo mugabo wawe canke na mayigizo nyene mu bikina nk'amayigizo. Niwe mugore wanje niwe mugabo wanje. Niwe shangazi wanje niwe papa niwe mama. Niwe mama wawe. Bijya twama tubona niwe nasinge wiyo. Yego. Bukuru. Wewe ho bimeze gute tuzobona uyu wawe ryari? Uyu wanje. Cyo ndi mubirigi. Uri mubirigi. Ni muzombona mu mubirigi. Wewe ntukirimo. Wewe ndavuze ati muzombona mu mubirigi. Canke uzoba umupatiri. Oya. Sinoba umupatiri kandi ndakomeye. Urakomeye. None Toyi wawe amaze kuba agutanze mu bintu nk'ivyo wewe uvyiyumvira kwiye. Oya wewe ni uzi ko yantanze. Ega hari ibintu uvuga n'ibindi bikomeye. Nyene ko yabishize hanze we haburi. Jewe biri mu nzu. Harugaye narataye urufunguruzo. Umunsi nzorutora bizoja hanze. Butoyi. Yaga. Waramurongoye canke byo bikiri muri bwa bucumba. Siyo kurongora rwaye. Nisi warabiye. Waramwabiye. Ibyo ntibire kuri n'amategeko ibyo byo kubivugira muri kamera. Tubona baragize dote mugabo ntibarashika ku rwego rwo kwabira. Kwabira na bado. Kwabira no bisigura iki debo. Cyo kirundi kubakana. Oya ntibaratangura kubakana. Baratangura tuvyitegejya. Tuvyitegejya. Mu minsi iri imbere. 2020. 2020. Muci mukwindi. Cyane 2023 muci. Maria ya Butoyi na Sisi niho tuzoca tuyibona. Kandi izo ari Maria canke na uzokwegera mu nzu. Oya sinshobora kugira. Kwe nducikiza biwacu. Sinshobora gucikiza kirazira. None Sisi muri uno mwanya ko twari tuzi kaba ni Bururi ni he? Icyankuzo. Aza iwabo muyinga. Je ndi umunyamuyinga. None muri uyu mwanya nkaba kandi ndi umunyamakamba. Entreta akaca aba ibujumbura. Muri ku kazi tubabona ibujumbura. Mubana gute? Tubana ahantu basanzeho. Tubasanze ngaha none murabana mu zimwe cyane ibyo kubana tukabana ari igihe ashobora kuyigwaza kugira abe hospitalize du profite kuryamana mu bitaro byose birakunda aho mushitse niho muba aho dushitse niho tu none mubana kunyene turi batatu tubona na uri nuyarimo none mbuzwa niki ko nyene bya bintu n'ikibazo none bice bibagendera gute mu gihe muri batatu birakorohera bigenda ko nyene uvyumva nakantu gato dufyonda nakantu ko gufyonda we birakurengeye birandengeye gute ndi umwana canke ndabirengeye oya birakurengeye ni nk'itoilette bita sugumye sugumye ikintu cy'umuntu il faudra mélanger akazu ka sugumwe akazu ka sugumwe no marage sigura nta muntu nyajanye hivi ndo nabiona sasa marage pale ndaka watu wengi sio kama mtu mmoja hari umuntu waje muri toilette ari umwe ega jewe nakuze mu akazu ka sugumwe sinigeze menya ivyo ari byo naguma niyumvira ko ari toilette gusa mwebwe birabarengeye ntavyo mwomenya nje twomenya muri toilette none sisenge muri toilette ntiyo nsigerega kandi nanje ngiye muri toilette sino musiga ugomba bazi uyu mutipe turi muri shitingi Bukuru na
Bukuru tukajana Bukuru twarahejeje mwarahejeje kandi muvuga ko aho muba muri hose muba muri kumwe naje hari yaraka kubu dukurikira n'amakosa muri twari mwebwe kuba munyirukana hageze aho umwijima winjira mwungu kuki ko bukiye tutatubonana ukirukana mu mwijima gusa ashabugorovye sura kubona naho banyuriye baba bagiye Mutama Gerrard hari ufise ukuntu wamenyekanye ingeze na Mutama Gerrard rifise iyo ryavuye uko abantu bari bakuza ubusiko bakikubona tuguma duhinduka muguma muhinduka harabagukunda cyane muri gastire yawe yagateranye ubu kirya kiganiro kizosubira kuboneka canke byararangiye cyo kibazo warajijwe rero ibintu byagateranya burya nubwo ari je nabikora yari butoyi kimeze gute kidoye ku muntu baragihevye mwaragihevye abakunzi rero bakijya kiganiro gateranye umviriza mu ncamake kiganiro gateranya uruva ko harimo guteranya rero abasani ba kera bo mu Burundi kera mu l'année passée avant l'année passée hari ukuntu batana ko amajambo mu media urumva rero ubu ntibagita amajambo rero nitoronka ibintu toteranya kugira tubateranye no erega simaka bayate ku media none mu ndirimbo zabo ntibaririmba amajambo mbira indirimbo imwe uzinshasha iyo umuntu yatusundi umuntu yatusundi Ngakujya kwa Fizo yavuga ngo ni ndagara twe tukaca tumenya ukuntu tukagira ukabona ko Fizo tusesa tubikora indagara biraharawe hajya nta majya Satubina yavuga ko ari impene ngo ni impene Satubina yagiye Fizo ngo ni impene ndake Dape gateranya nuze Fizo ni impene Satubina we ni indagara ariko uko mbona Satubina yari kuba impene Fizo kaba indagara ngo handi ngo umufuko w'amakara nibagitukana ku media niyo mpamvu gateranye iryoshe abantu bariko baratukana erega no mu miziki baratukana babi nimba urabona hari gica Alvini na Landry hari ukuntu ebana batumvikana mu ma interview hariyo gateranya twakoze yanuze ya Mishu Miracle na Alvini ya ebana wamengo yana bajya bana ivyereke bajya bana biwe ukuntu we waraba mwaraba ati aha nta guhuza kuhari mugaca mugira oya umuntu yarashobora kwivugana nk'ikindi kintu kitajanye tukaca tubifatanisha n'ivyundi muntu wamengo ucumengo bariko baratukana ubu rero ntibikibaho ntibanavyitege n'abahora babikurikirana baratekereje ngira umufu bagiye ku mufumo umwe ndibaza abastari bo mu Burundi bagiye ku mufumo ubu bari ku mugozi umwe ndibaza oya pana umugozi baje ku mugozi umwe bari ku mufumo basenyera ku mugozi umwe oya bashobora kuba bababoshe ahubwo shuko barababoshe n'umugozi umwe mugo canke tubivuge bakorera hamwe oya nibashobora gukorera hamwe n'ibikunda oya ibiki biharawe iwa ibiki biharawe iwa kuvuga ngo je na butoyi nituzogira mariage biravuga nk'icyo kandi arabantu gabitibaza ko je umukobwa dukundanye ega hari ababifata nka sinema kuvuga ko je nzomuheba butoyi ngo kubera ngo navyibushe ngo kubera ngo usigaye nsa neza biraharawe none ni je nsa nabi Jensa gute ko je batanga mata mbona iminsi bakomanta ngo kabutuye nta nguvuga fise nakamagara yanje mbega mu Rwanda je nagira ndababwira ikintu kimwe umviriza abamifuka ngira ndababwira ikintu kimwe abantu bose babone ko atanguvu mfise bazokuyihenda sinzi ico baba bashaka gushikako gusa ico no babwira ubusigo buhuma ni buba bunini ico nico no babwira kandi nanzi ikintu nogira ko ndababwira abantu bangayira umugabo ngo umugabo wanje ngo namagara ngo najya wamukunze uko nyene umengo ngo nakazi ntakashoboye ndabiyamirije kandi je umuntu nzosubira kubibona ibyo bintu je ngomba ngende kwitwara icyo ashoboye urakizi icyo ashoboye nico amariye nije ndakizi rero wewe simbona ico wunguka ubu mumuvuga nabi kumuvuga nabi butoyi wungutse naco bunguka nta kazi wabonye turi mu kazi nabibonye kandi yaseze ibibazo nka bibiri vya nyuma canke bitatu muriko murakora neza murakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi twasanzemo na Bera mbega mwamwaramunze mu ikundi yanyu canke cyo bakimeze gute mwamwatse Gasore yatwunze mu kundi giwe yabunze mu ikundi giwe ubu muri kumwe na Gasore oya none ko tumuzi Bera tumuzi kubera Gasore mwaramuguze urumva mwamunze mu ikundi giwa ujya n'umugore wa Bukuru ujya Bera wabone umugore wa Bukuru mushasha muhamagara azavyivugire wenyene Bera n'umugore wa Bukuru mushasha Gasore akuriye amaboko Gasore naja mbagifise
Vyivugire. Ati We na Bukuru hari. nta kimwe gihaje. Uyo no Bela mugore wewe mwandikiye message I miss you. Ya misi yahe. uyo muhera ngo Gasore namuhevye. Muragwaye. Abantu mbona mwivura Direct niyo message. ndakundana na Gasore ngo nidukundana. Direct niyo message. Ushobora kundesha ukatujya. Ati Umubwira uyu unye I miss you. Uyu arakubwira ati wewe umugore wa Gasore kandi raba iyo foto. Raba iyo foto. Turayifota iri kuri. Turaba n'uwafashe telefone n'uwasabye telefone. Wayibonye None ko tubona uyisiwesha ati uyisiwe. Ninde wabonye ko tu ubiriza ukuntu bimeze mutama Gerrard official na Gasore wanahitaji ni family. ni one family. Gasore comedy. Comedy. Gasore comedy. Gasore comedy. Jemvuze Gasore comedy. Ofete ni one family. Rero kuba ubona bera ngaha ni nkuko wamutubona hariya twa dukina na bayasoni na bagasore ombona sisi hariya amivyo vuga ngo bera n'umusheri wanje n'ububeshi sindamuburiza isoko None ko yagushize kuri profile. Oya barabesha Felix profile ni foto ya telefone ni gwaje kandi. Ijya telefone ni ya mutama Gerrard ni foto twafotoye ni ibintu bisanzwe. Bera basha digashikanje ndamufata nk'umurerezi wacu muhira nawe nyene namfata nk'imfura yabo iwabo. Muravuka. Ba mama baravuka. Uri ciza. Amananje Uri nanje. Uyu nawe. Mukuza. muri famille mama Uyu nawe. Amaje Nitavuka. Ni yamahasa. Sisi uramuzi. Uyo ni tumuzi muri famille yacu Makamba uyo nawe ni tumuzi. Ni vyaduka ni cyadukije ni cyaduka. Nivyo mu miryango ryawe. Cyaduka ni konki gay. Tunaomba akabazo kamwe kanyuma. Muri ko murategura iki mu bintu bijanye na collaboration y'inyuma y'igihugu nkuko abandi twabonye babigiye barabikora bamwe mu iterambere rya comedy y'u Burundi. Twebwe byinshi twagiye turashikako nuko abantu bagiye barabibona hageze. Ntacyo twigeze tuvuga. Bisigura ko nibindi twimirije kuzokora canke dushaka twe kuzokora abantu bazuza barabibona hageze. Ni surprise. Ni surprise twanka ko urazi hari gihe uvuga ikintu hama mu nyuma ntikibe. Twanka rero ko twahava tuboneka ko turababeshi. Nivyo mwanka mugabo imigambi yo yirahari. Imigambi ni myinshi kandi myiza. Abantu bakurikirana ibintu by'iwacu n'abazora bikiganiro nukuri abatarakora subscribe kuri mutama Gerrard official babikore kuko hari byinshi tuko turabategurira kandi biryoshe cyane gose kuraba comedy kuri mutama Gerrard ntushire ko subscribe wungusi kandi kuraba ni ku buntu nta mafaranga ari ukuntu tuyamamega hari akantu twafyonze kuri YouTube yacu ugiye kuraba amamega ntagenda nta mamega agenda mugata atayufise naho nyine bisaba kuyashiramo ariko yagishiramo ntiyagenda ntavako kandi ako kantu nitwe twenyine mu Burundi twagashizeko urumva rero abakeneye ibyiza babakurikirane cyane ntibibaho les anti stress twe turaba anti stress ngo nuwabuzinda ngo nuwabuzinda ngo arayiro arashobora kuvyara uwo byanse ko avyara arashobora kuvyara uwabuzinda arashobora kuyisamara vy'amakomedi yacu uwabuze ibintu byose birakunda kira kintu kirakunda reka ntitubacereze ku kazi kuko muri ko murakora twabibonye umwanya tubashimire cyane ku mwanya muduhaye wo gushobora wo kugira dushobore karibu mzee karibu reka tubashimire cyane uyu niwe manager wiwacu twereke manager wacu manager double manager ubazani avocat ona Allo mubikuye gute mubaza ati wungusiki uyu mubaze wungusiki mbaza ati wungusiki ubuzima Mzaka tunashukuru sana. Sawa nagenda bashimire cyane ku mwanya wanyu mu mpaye. Twese twari kumwe na team mutama Gerrard twayaze byinshi ndibaza mwabyumvise mubandanye kubashigikira kuri channel yabo ya mutama Gerrard official mutibagira natwe kuri Sten TV worldwide gukanda subscribe n'ibindi musanzwe muzi turabakunda cyane respect mwese aho muri ciao.